ico nohamagarira ariko baradukurikirana bose nuko gwaruka muri kumuradukurikirana mera gwaruka kubera twese tukiri bato. Umukobwa wese amaze kuja mu butinyanka buri kwezi avuye mu butinyanka nagende yoge aje mu kiyo ari wenyene akuri impuzu azariyumviriza kuko byose uzobimenya uri kuriyumviriza kandi ukivyumva niba notanga impanuro yuko yoca yirukira kwa muganga kuko ashitse kwa muganga nibo baca bamenya ukuntu bamufasha ntagire isoni ntatinye ngo yibaze ibindi bintu oya ariko buri kwezi uvuye mu marege cyangwa mu butinyanka wiyumvirize. Amahoro y'Imana abana namwe inshuti namwe bakunze ibiganiro cyo kusamiriza Voix d'Espoir ijuru remesha ndabahaye mwaramutse ndabahaye nikaze mu kiganiro tubungabunge amagara yacu. Mu kiganiro cy'uno munsi tukaba tugiye kuganira na cyane ku byerekeye cancer y'ibere na cyane ko muri kuno kwezi kw'icumi asanzwe ari ukwezi kwahariwe kuvuga cyane cancer y'ibere. Dina Kwizera ndi kumwe namwe nkuko musanzwe mumenyereye ko arije ndabashikiriza kino ikiganiro rero kugira ngo kigende neza. Uno munsi twagendewe n'abasanzwe bakorera ikigo cy'ugwaruka kiri muri quartier ya Kinama aho basanzwe bafise igikorwa cyo kugenda kwigisha abene gihugu na cyane muri bimwe biba bitandukanye baba barategekanije harimo muri ivyo ibijanye n'igisata c'amagara y'abantu. Muri kino gihe rero turi muri kwa kwezi usanga nabo nyene bafise igikorwa cyo guhimiriza abene gihugu kugira ngo babigishe ingene batahura cancer y'ibere bamenye ibimenyetso vyayo. Bamaze kumenya ibimenyetso vyayo baheze bashobora kuba bo kwitura ubuvuzi. Ni muri yo ntumbero rero ikiganiro cacu cy'uno munsi cyashimikiye ku kumenya ivya cancer y'ibere no kumenya ibimenyetso. Umaze kumbona ibimenyetso ico wokora icari cyo kugira ngo rero ikiganiro cacu gishobore kuba cogenda neza. Turi kumwe n'icegera cy'urongoye ikigo cy'ugwaruka aho mu Kinama nawe se ubundi akabari nini nahazwe Ange Neri. Tumuhe kaze tumuramutse heze nawe aramutse ariko baradukurikirana. Mwaramutse neza Ange Neri? Mwaramutse cyane. Ego turanezerewe no kubana nawe muri kino kiganiro turaguhaye n'ikaze. Murakoze ntaje ndaneze no kubana nawe. Ego mushaka kuramutse ko baradukurikirana. Murakoze mwaramutse namwe ubwo muri kumuradukurikirana muri iki kiganiro c'amagara y'abantu. Kaze dusangire inyigisho cyangwa ikiganiro cy'uno munsi. Murakoze cyane. Iruhande yanje kandi tukaba turi kumwe n'umwe mu basanzwe bafasha mu bijyanye no kuvura ujejwe ubuvuzi aho mu kigo c'ugwaruka aho mu Kinama nawe sundi akabari Kiziba Françoise nawe tumuramutse tumwe n'ikaze. Mwaramutse Françoise? Mwaramutse neza. Ego turanezere no kukubona turaguhaye ikaze. Murakoze. Ego mushobora kuramutse ko baradukurikirana. Amahoro mwese natwe turanezerewe ko turi ngaha tugiye kurabira hamwe ibijanye n'ingwara itubangamiye ya cancer du sein, cancer y'ibere. Ego nuko rero mwamaze kubona abatumire bacu, abatumire bahire, abatumire bashajije. Tukaba rero tunezerewe kandi twishimye ko tugiye gutakura byinshi abwiye gutuyagira ivyo bakora cyane muri kino gihe dusanzwe tuzi ko ari gihe cyo kuvuga cancer y'ibere. Reka rero twegere tubaze nini nazwe Ange Neri mbega hambavu yuko mukanya mutubwira ingene muri ko murabigenza basanzwe hari ibindi bikorwa mukora atari ibijanye n'amagara y'abantu gusa. Yego murakoze. Ku bijanye n'ivyo dukora muri Maison des Jeunes muri ico kigo cyitwa Maison des Jeunes bwa mbere hoho nagomba shikirize aho gitumbereye. Maison des Jeunes kiri muri Kinama, zone Kinama, quartier Muyinga, ibarabara ry'icumi inimero 23. Ico kigo kirafasha ugwaruka cyane ugwaruka n'abamama bagashobora mu gisata twita ca entrepreneuria ingene bashobora gutunganya imigambi yabo bakoresheje uburyo buciriritse. Muri ico gisata turabigisha
kandi ingene bashobora gukora tuvyita ama CV ingene bashobora gukora ama CV kuko ari abajene usanga barahereje amashure batazi ingene bashobora gukora zijya CV kugira ngo bashobore kuja kurondera akazi ahantu kanaka bize turabibafashamwo turabagisha amaformation kandi bijanye n'ingene bashobora gukora iyo migambi y'iterambere bakoresheje ubwo buryo bukeye hanyuma nyuma y'ivyo tukabaha ama certificat nyuma y'ivyo tubishobotse tukanashobora kubafasha kuronka ubuzi kubafasha kurondera kuronka ubuzi muri ivyo nyene hariho n'ikindi gisata ca nutrition ingene bashobora gufungura ibyo kurya imfungurwa zibereye bakoresheje ijya migwi yose y'ubwoko butatu nk'uko muyizi hama rero turabereka ingene bashobora gukinjika ibyo kurya dukoresheje uburyo dufise busanzwe tukabereka ingene bashobora kubitegura ivyo byose n'inyigisho baronkera hajya ari gisata kandi ca centre d'appel mu gisata ca centre d'appel turumviriza abantu bahuye n'ihahamuka canke bahuye n'ibintu bibabaza bikabasesereza mutima ibibazo basesereza mutima tukabumviriza tukabongera ivyizigiro tukababwira ingene bo kwitwara muri ivyo nyene hariho abashobora kuza bafashwe ku nguvu bagiriwe ama violence atandukanye ayo ma violence murayaza ashobora gufatwa ku nguvu ashobora kuba yakubiswe n'umugabo wiwe ino cane bireze umugore yego umugore bakubita umugabo navyo birabaho hariho abaravuga ngo abagore ngo abagabo ntibakubitwa ino mu kinama hariho abagabo bakubitwa umugabo n'ahatari benshi mugabo ariho hariho abashobora ubwo burenganzira kugironka ubutunzi kandi tuzi ko ubutunzi bw'umuryango busangirwa n'abajya babiri bubakanye byo baba basezeranye ariko ugasanga umwe abwigungira hariho kandi n'ubundi ushobora gukwigwa amajambo sesereza mutima akababarizwa umutima ukamubwira umuntu ko atacamaze ibyo byose umuntu acagira ibikomere uko agiye bibamo si ico gisata gusa hariho n'ikindi gisata cyo kwa muganga ico naco catuzindukanye ngaho no munsi muri ico gisata hariho turapima abavyeyi bibungenze bafise imbanyi bakaza tukabapima hariho abaganga bahari bakabafasha aba docteur barahari hariho n'abaforoma nabo nyene barahari hariho n'amakonsultation aho raba atandukanye abera hajya abantu bagwaye za malaria za hepatite za hypertension n'izindi ndwara nabo nyene turabafasha kandi tukabikora ku buntu hari n'ivyo dukora ku giciro giciririze kugira ngo dushobore ubuzima bw'ishiramwe bashobore kubandanya ariko kugira ngo umwene gihugu amererwe neza si ivyo gusa muri ico gisata turagira amasensibilisation atari muri ico gusa no mu bindi bisata tukagenda ku mashuri mu maclub ngaha mu mashuri yo muri quartier mu Kinama Kamenge n'izindi quartier zo ngaha muri no tukagenda tugasensibiliza abajene ingene boshobora kwirinda gutwara inda z'indaro ingene boshobora kwigenza runtu ingene bo kwirinda gufata ibiyayura mutwe inyigisho zitandukanye n'ingene bo kwirinda ibibiza biko biraza ari ibibiza vya mpox ibibiza vya korera kandi korera ubunye ni benshi bayigwaye muri aka gace ni ibintu nk'ivyo nivyo dukora n'amasensibilisation rero abera hajye nyene muri kijya kigo ivyo byose ni ibintu dukora ivyo byose rero ni ibintu dukorera hajye kandi tukabikora kugira ngo umwene gihugu agubwe neza urakoze cyane Angeneri kuri byinshi mudushikirije musanzwe mukorera muri kijya kigo musanzwe muri icegera cy'urongoye kijya kigo cy'ugwaruka kisanzwe kiri hajya muri quartier Kinama muri Muyinga nkuko mubivuze aha rero bice bidufasha neza kwinjira nyizina mu idonido ikiganiro cyacu cy'uno munsi kuko twasanze ko harimwo kimwe muri byinshi musanzwe mukora arico cyane dukoranije no munsi nkuko mwamaze kubivuga nkuko rero mwamaze kubibona turi kumwe na Kiziba Françoise akaba ari asanzwe ashobora gutunganiza abashobora kuba bituye ikigo bafise ikibazo ikinakiriya mu bijanye n'amagara yabo uno munsi rero Françoise twavuze ko turamutse tuvuga kuri kanseri y'ibere narijya uku kwezi kwahariwe kuvuga ibijanye na kanseri y'ibere none nivyo usanzwe ari cegera yavuze ko hari ivyo kuja guhimiriza iyo bagiye guhimiriza rero baca bajana na wa wundi asanzwe yarakurikiranye ibijyanye no kuvura mubwira gute abene gihugu
ibimenyetso bishobora kuba vyerekana ko umuntu ashobora kuba afise kanseri y'ibere mubihora mubibabwira gute? murakoze cyane ukanya mu maye ego hama iyo tugiye guhimiriza ahanini turatangura kwanza tukababwira ivyerekeye iyo ngwara hama tugaca tubwira ko tubereka n'ibimenyetso muri ibyo hariho ibyo nashoboye kuzazanya kugira n'abandi bariko baradukurikirana bashobore kubibonera nabo nyene birashobora kubafasha muri ivyo bimenyetso ubwa mbere na mbere harabaho ihinduka ry'ibere ariko haba hihinduka mu gihe umuntu yiyizi umuntu yama yiraba kugira asubiye kwiraba nihaca abona ati ndabona ko ibere ryanje ryahindutse ico ni cambere ca kabiri hariho n'ibindi bimenyetso umuntu abona mu gihe yikozeko bita bashaka kwita mu gifaransa autopalpation muri uko kwikora ko rero hari ibimenyetso bimwe bimwe ubonesha amaso utarinda no gukora ko notama yitunguje mu gifaransa usanga ngaha kwibere hameze nk'ahatukurije uca ubibona kandi kuko mu kubikora ibi byose uburi imbere y'ikiyo uba wakuye impuzu ata mpuzu wambaye ukiraba hama icya kabiri harabaho icyo bita edeme usanga ari akantu kameze nk'akabure canke nk'akabuye kaba karimwo nko mwibere ako nako mu kukabona nuko wikorako mu kukumva nuko wikorako mu kwikorako naho ukoresha intoke zine ukoresha intoke zine uruni ruba rurimo muri izo ntoke rero uba wazishize kwibere urabona uzishize rero kwibere uzurakora ko ugira movement circulaire nka kurya uburi kuragira nk'umurongo uzungurutsa kugira wumvirize ko hari ikintu kiri mu indani ubikora gutya sinzi ko muko murambona naba ariko baradukurikirana kugira bashobore kwiga ukuntu ashobora kubikora urafata intoke ukabanza kwanza ugashira ngaha hama ukamera nk'ugize gutya kugira wumvirize ko harimo ikintu indani kakabuye kamwe tuvuga kuko kaba kagumye ucukumva wikozeko ntiwikora ko ngaha gusa uzurahindura ukaza no ngaha hama ikindi kintu urashobora no kwikora ko ngaha mu kwahamwe naha urumva kuko mu bisanzwe kajya kabuye kaje ngaha kaca gatuma haza amasumbi ngaha mu kwaha n'ahandi hantu wikora udashobora kwibagira nimwe naha no ngaha urahumviriza urabona aha urahumviriza kugira wumve kumeze neza ntabere ririyo ngaho ntabere ririyo mugabo harashobora kuza nk'ako kabure gashobora gutuma haza nkuko nababwiye isumbi ngaha no ngaho urashobora kumva ko hari ikintu kitameze neza kandi no muri kwa kuraba erega ya rougeur twavuze kwa gutukura ubonera ngaho ubonera mwe nawe hama ikindi kintu nuko haba muri make haba habayeho ihinduka kwibere ryawe uranabibona hama ikindi kintu imoko yawe urabona ngaha ko hasa nk'umenga hari ibintu biriko biravamwo indani wewe uri kuriraba ntavyo ushobora kubona mugabo uri kuragira ya autopalpation kwa kwikorako urashobora kumera nk'ufyonze gato imoko gato nyene kugira ntiwibabaze hama ikindi kintu urukoba aha kwibere urukoba rwawe ruca rumera nka kurya kw'igishishwa c'umucungwe canke kwibere naho ucubona ko hari ihinduka ryabaye rimeze nk'irifyonyotsi gato ukabona nk'umenga nk'uko nyene muri make ibimenyetso nyamukuru n'ivyo ibisigaye vyose umaze kubona nk'ivyo uca wirukira kwa muganga none mumaze kuba muberetse ivyo bimenyetso muhora mubafasha mukabashira ahantu bakashobora mukabumvirisha neza canke uba ashobora kuba afise ivyo bimenyetso haraho muraronka baza kubabwira bati nyabona muganga afasha bumvirize jewe ndumva kumenga bimwe mwatubwira ndavyumva
egome baramaze kuza kuko misi yose duhejeje kugira amasensibilisation ku ngwara canke iriya nigera haburamwo abantu bashobora kuba barabonye ivyo bimenyetso mugabo bakabura ukuntu babigenza rero baba baronse occasion nziza yo kuza kwa muganga bakamubwira ati je yamara numva bimeze ukunuku ndabira canke wumvirize wumve ko ari ivyo rero iyo baje nkuko turabakira kandi tubakira muri lieu lisieux ahantu ha wenyene kuko mu kumumviriza canke kwiyumviriza nababwiye ko umuntu aba yakuye impunzu ushobora kumwakirira mu bantu ego tukawumviriza dusanze ari byo tuca tubarungika ku bitaro bikuru kuko ari ibitaro bikuru bisanzwe bifise aba specialiste bavyigiye ego nukuri numva nkenguruka ku gikorwa mukora mugafashanya na leta mugafashanya n'igisata kijejwe amagara y'abantu kuko murabafasha muhejeje kubibona mukaca mubafasha mukarongukira abafise ubuhinga buri hejuru kugira ngo mushobore gufashanya muri cyo gikorwa cyo kuvura abenegihugu. Tugarutse kwa Angeneri asanzwe ari icegera cyo serukira ikigo cy'ugwaruka hajya mu kinama ku bwanyu akamaro ko guhimiriza abantu kugira ngo bipimishe canke basuzumishe ibere ku bwanyu nakahe? Murakoze. Akamaro ko guhimiriza abantu ngo baze gusuzumisha ibere nuko abantu benshi barabayeho batagira kumenya kutamenya akabaho yibaza ngo arakomeye kandi adakomeye ariko muri uku kwezi kw'icumi aho tugira irihimiriza ku bijanye na kanseri turahamagara abantu bakaza kugira ngo tubahimirize ingene bogwanya iyo kanseri y'ibere rero iciza caho nuko babimenya baca babimenya ati bwa bundi umuntu ashobora kubaho agendana iyo kanseri atabizi aca conscience ubwenge buca busubira ku gihe avuga ati reka nzoje kwirabisha akaca agenda bakamurabira ngaho kuko iwacu bakamuraba bakamugira iyo palpation hama kandi hari n'abandi usanga mu miryango iwabo kuko navyo biri mu hari abantu benshi usanga bari navuga ngo bari expose usanga bafise amahigwe mabi yo kuba bo kanseri mu miryango iwabo y'ibere cyane nk'abo bantu usanga ubwo nyene tugiheza uko guhimiriza ubwo nyene ntibirirwa baranataha baca bagenda nyene bakagenda babona n'umuganga wacu bakagenda barabiye ego ni vyiza cyane Françoise ku bwanyu canke mufatiye ku vyo mwize nibiki bitera ku muntu agwara kanseri y'ibere? Murakoze. Ibintu bitera kanseri y'ibere ni byinshi ariko muri ivyo hariho l'âge avancé umuntu kuba afite imyaka myinshi nko kuva kuri 50 kuduga hari ivyo bita prédisposition génétique nk'akarorero ngerageje gusigura mu kirundi ugasanga mu muryango umwe hari abantu benshi bagwaye kanseri no kuvuga rero umuntu ava muri uwo muryango atarayigwara aba afise amahigwe menshi mabi yo kuzokwandura kanseri hariho ni ibyo bifatanye n'ibyo bita antécédents familiaux no kuvuga nk'ubu harigeze kuba nk'umuntu mwayigwara nuwundi aba ari expose ego bafise nawe nyine amahirwe yo kuzoyigwara muri kazoza canke kubu navyo umuntu yomenya ego ahanini ni ivyo ego none muri kino gihe mubwira abariko baradukurikirana ni bande bakwiye kwihutira cyane kuja kwipimisha na cyane muri kuno kwezi turimwo kw'icumi guhariwe kuvuga kanseri y'ibere? Ego murakoze. Ahanini abantu bategeza kuja kwipimisha cyane duhera kugwaruka duhera ku bakobwa bamaze kuja mu butinyanka bamaze kubona amaraso bamaze kuja mu bihe abo nibo ba mbere batangura kugenda abandi babakurikira ni bajya abantu twavuze bakuze kuko mu kibitera ni bya bintu twavuze l'âge avancé nk'abantu bamaze kuja nko muri 50 kuduga abo naho atakimenyetso baba babona muvuga muti ni bagende kwa muganga?
ego nibagende kwa muganga tutibagiye Ego. n'abantu batarigera bonsa na rimwe canka abantu batarasama kandi bafise imyaka myinshi ego nko kuva kuri batarigera bonsa na rimwe ego bashobora kuba batarose ikibondo dufate ego none dufate ko hariho abantu abavyeyi usanga badashobora konsa umwanya munini canke ngo bafate igihe kinini cyo konsa hari usanga babitinya birashoboka mbega bobo nta kintu ushobora kubabwira kugira ngo bashobore kuba bo konsa amabere asohoke yose avemwo ahanini si ikibazo cyo konsa amabere yose avemwo ni ikibazo cyo kutonsa kuko hariho ababireka atari uko babuze amabere ariko ntavyo bashaka canke bakabikora uno munsi ejo bakabireka cyangwa usanga batwagwa umwanya munini baba ari ku kazi nibishoboke ego ngabo nabo nyene hanini n'uwari we wese ategereza kugenda kwivuza ego iyo tuvuze ibere nibyo kuba damu turabona ibere kuko riraja habona tukaribona ariko n'abagabo burya barafise ibere nabwo ritaja habona ngo turibone mbega bobo ibi bintu birabaraba ko nabo bakwiye kumva iki kintu cya kanseri y'ibere ego me birabaraba cyane kuko nabo nyene ubushakashatsi bwerekana yuko nabo nyene bategeza bashobora bari expose kuri iyo ngwara naho amahirwe yabo ari mato cyane ugereranije n'amahirwe y'abagore ego bavuga ko ari nk'igice kimwe kwijana ku bagabo ni nk'igice kimwe kwijana abagabo muri kumara dukurikirana namwebwe rero ntimushira gati mu ryinyo ngo bariko bavuga abagore oya namwebwe ze murakora iryomoko ryanyu mwumvirize ko atagatirirwa karimwo bakenyezi muri kumara dukurikirana fata iryo bere ryawe dabikiyo wirabe ubona utabishoboye kwiraba bwira mutama agufashe arikora kore yumve ko atakabuye karimwo kugira ngo agufashe agushikane kwa muganga bashobore kuba kugirira neza turashishikara n'ikiganiro cacu bariko baradukurikirana n'ikiganiro tubungabunga amagara yacu aho turiko turavuga ku bijanye na kanseri y'ibere na rya turi mu kwezi kw'icumi kwahariwe kuvuga kanseri y'ibere turi kumwe n'abatumire bacu bavuye mu kigo cyo gwaruka gisanzwe gikorera mu Kinama muri quartier Muyinga batubwiye byinshi bakora harimo rero n'iki cyuko bariko barahimiriza abenegihugu kugira ngo bamenye ibimenyetso bijanye na kanseri y'ibere tugaruke kwa kusanzwe ashobora kuba yakira baje kwivuza mbega birashoboka ko umuntu ashobora kwirinda kugira ngo ntashobore kugira amahirwe mabi yo kurwara kanseri y'ibere egome birashoboka cyane nkuko twabonye ibi bitera iyo kanseri tuca dukorera hanini kuri bijya nyene twabonye nk'akarorero nko ku mugore ataronsa canke ku mugore yasamye atevye ahanini tuhimiriza cyane abagore baze baronsa abana babo neza babonse mu gihe babaha co kwa muganga co konsa kandi bakabonsa neza ikindi kintu tuvuga nuko ahanini icyo nibaza ko ari Imana ibikora byo gusama hanini n'Imana mugabo ahandi naho hari igihe ushiramo uruhare ugasanga arubatse ntashaka gutera sama sanga niwe nyene ariko aritevye navyo nyene si byiza kuko bituma uba expose cyane kuri iyo ngwara rero bishitse Imana igafasha ugacusama navyo nyene ni byiza bica bituma uva mu bafisa amahirwe yo kwandura iyo ngwara ego nukuri murakoze cyane turabona kandi akanya kategekanije kiganiro kariko karasa n'akadusiga mwatubwiye yuko n'ugwaruka ukibona ugiye muri bya bihe ukaja ibihe bigahinduka tuvuge gute ukaja mu butinyanka reka tubivuge gutyo nawe wamwigeme urwo dukurikirana birakuraba kuko hari abo twumvise babigeme usanga kanseri zarabahitanye ariko sibyo tugomba ko uno munsi uwo ari we wese amenya uruhara rwiwe ko ari kugenda kwa muganga cyangwa gufata akanya ko gukorakora ibere nk'uko babitumenyesheje Angeneri nk'abasanzwe muserukira muri cegera cy'abaserukira iki kigo cy'ugwaruka mbega
biraborohera muri bino bikorwa hari icyo mushobora kuba mwosaba kugira ngo mushobore gushigikirwa kugira ngo ibikorwa mukora harimo n'iki nyene n'ibijanye n'ubuvuzi ibikorwa vyanyu bishobore gushika ku ihangiro neza nk'uko mwabitunganyije hari icyo mwe musaba murakoze icyo dusaba nuko ikigo Maison des Jeunes boza baracitura aba jeune baba mama boza bakaza aho dukorera kugira ngo dushobore kubaha ubumenyi canke ama service dufise hama ikindi naco wowe wese abishoboye afise ico yoterera kugira ngo ikigo gitere imbere nawe nyene nawe turamutumira kugira ngo agire ico akoze kuko turiho kugira ngo umwe n'igihugu atera imbere agubwe neza kuko turifuza yuko mu myaka izoza nka kujya bavuga ngo zero grossesse tuvuga twisanga Burundi ata muntu n'umwe ahitanywe na kanseri yaba yibere tukavuga ngo zero kanseri mu Burundi haba yaba yibere canke kanseri yayo yose murakoze mbega hari intambamyi mwoba muhura nazo mu bikorwa musanzwe mujejwe gukora no muri binyene byo kuja guhimiriza hari intambamyi mushobora guhura nazo mbega mwe mugarukira muri aka karere gusa ka Kinama cyane murakoze intambamyi ntizobura intambamyi zirahari ariko kandi turagerageza uko dushoboye kose tugakora resha uburyo dufise kugira ngo dushobore gushika ku ntumbero twihaye mu ntambamyi tugira hariho yuko abantu bari mu kutamenya kuvyerekeye indwara si bya kanseri gusa hariho n'izindi bya vaccination izindi ndwara z'ivyaduka bibaho kuko navyo nyene n'ingorane navyo ni intambamyi kuri twebwe ariko turagerageza tukabikontorona kugira ngo tukagerageza tukabirengera kugira ngo bigende neza yego murakoze ego arakoze Angeneri tubwiye ko n'ibibazo bahura navyo baragerageza bakabirengera Angeneri Imana ikomeze ibikorwa vy'amaboko yanyu mushishikara mutera imbere ivyo mukora Imana izobibahera umugisha murakoze cyane ego turashimiye amen kandi amen ego Françoise nawe